Sagwa amahoro y'Imana mu banyu no mu vyanyu inshuti namwe bagenzi muri kumukurikirana imbonesha kuranya ya BTV Burundi. Kaze mu mwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi avuga kuri wa gatanu ntwara n'umwaka wa 2025. Hatangimana Patrick nije ngira ndabashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abakenyezi barateye imbere mu bisata bitandukanye harimwo n'igisata cyo kumenyesha amakuru nkuko bisigurwa na Ambassadeur Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru ijejwe ivyo kumenyesha amakuru mu Burundi CNC. Turaza kumukurikirana murano makuru. Tukiri mu gatekanye ku mukenyezi haratunganijwe igikorwa cyo gusuzuma indwara ku bakenyezi ku bitaro Semuseka vyo mu Kinindo. Abo baje kwipimisha bagashima ico gikorwa bakanasaba ko bogenda nabo bakiriwe, nubwo abaje kwitabira ivyo bikorwa bari isinzi. Ido nido n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Tugira duhere mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Abakenyezi barateye intambwe mu bisata bitandukanye harimwo n'igisata cyo kumenyesha amakuru nkuko bivugwa na Ambassadeur Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru ijejwe ivyo kumenyesha amakuru mu Burundi CNC. Tumukurikire. Mu bijanye no kumenyesha amakuru haratewe intambwe idasanzwe. Uyu munsi turafise abakenyezi barongoye ibimenyesha amakuru, turafise abakenyezi barongoye inganda zikumenyesha amakuru. Iyo ni intambwe ihambaye cyane, ariko turavuga duti baracari bake. Tusaba abarongoye ibimenyesha amakuru ko bandanya biyumvira ku mukenyezi. Hama ikindi turasaba yuko muri ku kwezi kwagenewe umukenyezi haboneka amakuru menshi, ibiganiro byinshi by'umukenyezi bivuga umukenyezi, na cyane ko ikivugo cyatowe umwaka umukenyezi kimuha uruhara ntangere mu bijanye n'ishurwa mu ngiro ry'imbona kazoza. Rero umukenyezi aboneke mu bimenyesha amakuru. Hariho abakenyezi bashobora gukora ibikorwa bidasanzwe mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, baboneke mu bimenyesha amakuru, bamenyekane, batange n'akarorero keza no ku bandi bakenyezi, eka mbere no kubagabo. Na tukiri mu gateka ku mukenyezi nyene haratunganijwe igikorwa cyo gusuzuma indwara ku bakenyezi ku bitaro Semuseka vyo mu Kinindo. Abo baje kwipimisha barashima ico gikorwa bagasaba ko botaha nabo bakiriwe, nubwo ivyo bikorwa vyitabiriwe n'abakenyezi isinzi nkuko Elvis Munyaneza mugenzi wacu yari yakubitiyeyo yasanze vyifashe. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi, haratunganijwe ibikorwa vyo kwisuzumisha no guhabwa impanuro ku buntu ku bijanye n'indwara ku bakenyezi ku bitaro Semuseka vyo muri zone Kinindo. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyitabiriwe n'abakenyezi isinzi. Bamwe mu bakenyezi bayaze n'imbonesha kure BTV barashima ico gikorwa, nubwo hariho abari bafise amakenga ko bataza kwakirwa bitewe n'ubwinshi bw'abantu. Murabona ko abantu ari benshi cyane, ni benshi bararenze namwe n'ivyo mwibonera. Hanyuma batanze amanimero, mugabo kubera ubwinshi bw'abantu bumvise bavuga ngo bahagarikije ku nomero 812. Hanyuma rero kubera nyene atani intebe mbona abantu bafise bicarako, mwe wese nyene yiyaranja ruwazanya agatenge agasasa canka agasasa kanini nyene kugira ngo n'abandi bashoboye kwicara, abandi bakaguma bahagaze bararushe. Urumva hariho abantu badashobora kwihanganira guhagarara umwanya muremure, kazusanga nyene n'izuba ni ryinshi, babuze n'ahantu bugama agatutu iryo zuba. Urumva abantu bashobora kuharembera kubera baje bafise amagara make, baca babura naho bicara, bakaca babura naho bugama izuba. Igikorwa twacakiriye neza cyane kuko nka twebwe turi mu zabukuru, tuba twumva imibiri imeze nabi, ntitumenya ko ari ubusaza, ntitumenya ko ari imibiri, ntitumenya ko ari indwara. Umva rero ico kintu twaciye twitabira akama k'iki gikorwa, tumenye ko tugwaye canke ko ari imibiri yacu yahindutse kubera ubusaza.
dutahure uko tumeze. Umuntu avuga ati ndakomeye, abonye bisaza akomeye tugiye dukomera amashima, turakoze maze turakomeye, tusaza tugwaye twegera abaganga batuvura. Icyo catumye tuza ngaha nta bindi. Abo bakenyezi baragira ico basaba ngo ico gikorwa kigende neza. Icyo dusaba nuko botwongereza ko amasaha, kuko nka twebwe turi mu nimero hafi 500, muga turi ku nimero bageze kijana na 100 ingahe. Turazi yuko dushika ayo batwongeye ko amasaha twoshikira. Iyo tworohezwe nuko boturindira abantu twamaze kuronka ubunimero tugataha twese duhejeje, kuko amabisi aragoye. Kugira uronke bisi ni ikibazo, no kuronka amahera ya bisi ni ikibazo. N'abakuze nko kwiwacu nk'ubu inzira yatwishe, waramenyereye kuronka utwuvumbagura, aha turi mu gucikana n'inzara. Ico gikorwa co gupima kikaba kizomara ikiringo c'imisi 3 ku magenekerezo ya 5, 6 n'indwi ntwarante uyu mwaka. Elvis Munyaneza urakenuye. Tubanariza no makuru twabateguriye mu gisata c'imigenderanire, aho abantu bashika ibihumbi 10 aribo bashoboye kurungikwa n'amashirahamwe arungika abakozi hanze y'igihugu gushika mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2024. Vyashikirijwe na Domitire Ndikuriyo, n'umuyobozi w'igisata kijejwe ibijanye n'abakozi kubimukira canke abarundi bakorera mu mahanga mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu. Inkuru mugenzi wacu Florence Irankunda. Mu ntumbero yo gutunganya ibijanye n'abimukira baje gukorera mu mahanga, leta y'u Burundi iriko iragira ibiganiro hagati y'ibihugu nka Qatar, Arabia Saoudite n'ibindi. U Burundi bukaba buragenzura ibikorwa vy'amashirahamwe arungika abo bakozi mu mahanga. Naho biruko muri uko kugenzura ibijanye n'abimukira baje gukorera mu mahanga, hariho intambamyi zitari zike. Ivyo bishikirizwa na Domitire Ndikuriyo, umuyobozi w'igisata kijejwe ibijanye n'akazi kubimukira mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Le premier défi est que le marché de travail est toujours restreint pour donner la chance à un plus grand nombre de Burundais. Isoko y'akazi ntiraguka kugira abimukira benshi baronka amahirwe yo kuronka ubuzi. Gushika ubu abaronka isoko ni abakozi bo mu nzu gusa, kandi mu bisanzwe hategerezwa kubaho ayandi masoko y'ubuzi. Hariho kandi ibura ry'ibikoresho bikwiye kugira hegeranywe ibiharuro vy'abashoboye gusohoka igihugu. Manque de données statistiques des travailleurs migrants qui partent dans d'autres pays autres que ceux avec lesquels on a des accords bilatéraux. Yabandanije amenyesha ko leta yunguka vyinshi biciye mu bikorwa vy'ayo mashirahamwe arungika bimukira gukora mu bindi bihugu. Aho twovuga nko kuriha amakori n'amatagisi, kuriha impapuro z'inzira, kurihira ibipimo vyo kwa muganga, hamwe no kurungika imishahara yabo bimukira. Ivyo rero biraheze bigaterera mu kigega ca leta. Mwomenya ko ivyo gutunganya ibijanye n'abimukira vyabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'1980, ariko hagiye haraba vyinshi vyagiye biragorana. Leta ikaba yasubiye kubitunganya neza kuva mu mwaka w'2021 mu ntumbero yo gushira imbere gutunganya neza igikorwa cyo kurungika abakozi mu bindi bihugu. Mwomenya ko kandi gushika ubu amashirahamwe arungika abakozi mu mahanga ariko arakora ashika kuri 26. Reka tugushimire Florence Irankunda. Cuti namwe bageze mu kumukurikirana ano makuru twabateguriye. Imbere ko tuyarangiza mudukundire tubanze turaba makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Gusubira kubaka Gaza, umugambi w'amadolari 53 imiliyaride uvuye mu bihugu vy'Abarabu ubuseruko bwo hagati. Abarongozi b'Abarabu kuwa kabiri bemeje umugambi wo gusubira kubaka akarere ka Gaza, bagashira ku ruhande umuhari wa Hamas. Uwo mugambi ushikirizwa nk'iyindi nzira yo gusubirira umugambi wa Donald Trump wo gushiramwo ako karere mu minwe y'Abanyamerika no gukuraho Abanyagaza. Nk'uko bigaragara muri urwo rwandiko, amadolari 53 imiliyaride azoshigwa muri ivyo bikorwa mu kiringo c'imyaka 5. Basavye ko Abanyapalestina bohurizwa hamwe bari munsi y'umutaka w'ishirahamwe ryo kubohora Abanyapalestina. Iryo shirahamwe ry'Abayisilamu ryitwa Hamas ritari abarongozi b'ibihugu by'ubumwe bw'Abarabu baragabishije kuwa kabiri igenekerezo rya 4 ntwarante kubijanye n'ibikorwa biteye isoni byo kwirukana Abanyagaza. Dushingiye ku mugambi wabo, akarere ka Gaza kazorongorwa mu kiringo
c'inzirakarengane c'umugwi nshingwabikorwa y'abahinga b'abanyapalestina imbere y'uko ubutegetsi bwa Palestina busubira kubutegeka. Umukuru w'igihugu Volodymyr Zelensky ariko ashira ku ruhande ukuntu adashaka gushikira Donald Trump kandi yizigiye ko azokwihuta kuronka amasezerano y'amahoro na Moscow. Haciye imisi 4 batonganye mu biro vya Oval, Volodymyr Zelensky yongeye gushikira Donald Trump ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe kwa kabiri igenekerezo rya 4 Ntwarante. Umukuru w'igihugu ca Ukraine yavuze ko yiteguriye guhagarika amahoro n'Uburusiya no gukora ari ku burongozi bwa Donald Trump kugira ngo bavugane. Amahoro umukuru w'igihugu ca Ukraine atanga inzira zitomoye, kurekura imfungwa, kubuza ibisasu n'amabombe kubikorwa ifatiro hamwe n'amabombe ashobora gutera kure canke mbere amahoro ku rwego rw'ikiyaga. Ivyo byose bikaba ari uko Uburusiya nabwo buzogira mu gusubiza. Volodymyr Zelensky avuga ko yiteguriye gusinya ataco wasabwa ku masezerano y'amabuye y'agaciro yasavye Donald Trump. Ihinduka rifise ibimenyetso byo kwitanga nk'uko bivugwa n'umuhinga, rije amasaha makeyi inyuma y'itangazo yo guhagarika imfashanyo y'igisirikare ca Amerika. Nino ngaha tugarukirije ano makuru twabateguriye avuga ku wa 5 Ntwarante umwaka wa 2025, ariko kuba yafatiye mu mvahe no mu njahe mudukundire tubanze tugaruke ku ngingo nkuru zari ziyagize. Ngabakenyezi barateye imbere mu bisata bitandukanye harimo n'igisata cyo kumenyesha makuru. Twavyumvise nkuko byashikirijwe na Ambassadeur Esperance Ndayizeye arongoye CNC mu Burundi. Nayo mu gisata c'agateka k'umukenyezi yaratunganijwe igikorwa cyo gusuzuma indwara ku bakenyezi ku bitaro CMCK muri zone ya Kinindo. Abaje kwipimisha nkuko twavyumvise mu idondedo ry'amakuru barashima ico gikorwa, bagasaba ko nabo botaha bakiriwe nubwo ivyo bikorwa vyitabiriwe n'abakenyezi isinzi nuko akaryoshe nigahora mwitama. Reka ndabashimire mwebwe mwese mashoboye gukurikirana ano makuru. Shimire na bagenzanje bamfashije mu kuyatururukanya hanje Hatangimana Patrick. Reka duhana isango undi munsi nkaya mango mubandanye mona kurikirana ibiganiro bica kuri BTV Burundi na Gahwana.